Big Fizzo is a big brother kandi n'umuririmbyi akomeye hano iwacu. Yeah, that's why yavuze ati reka muhezagire tu. Nandi ndabimushimire kuba yahisemo jewe. Umuntu aguhaye icumu ryo kuganza utegezwa kurihagarikira nyine. Safi sana. Big Fizzo novuga yuko hajya narindi niwe yarabuze. Basani bari basari benshi cyane. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Nundi munsi udasanzwe. Turasubiye kandi kubana namwe kwindi nshuro. Uyu munsi nabazaniye WIZ Design ku nshuro ya mbere. WIZ Design ku nshuro ya mbere. WIZ Design ndakuramukije premièrement. Yeah, asante sana bro, ndashima kabisa. Umunsi wari kugenda gute WIZ? Alhamdulillah, turashima Imana. Navyuse neza. Yes sir. WIZ Design urumwe mu baririmbyi no vuga ati nurunganywe rushasha kandi duheruka kubona ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye cyane kiriko kiravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Big Fizzo WIZ Design. WIZ Design Big Fizzo. Amakuru yose na nkuru nimwe iri kiraca kuri Facebook, Instagram, YouTube ni WIZ Design. Iyo ubonye hano hose uri kurandikwa nkuko onye. Premièrement nkawe ku izina giwawe uvyakira gute? Fresh ni kubishima Imana kabisa. Kwa turiko turakora. Ivyo ni vyiza kuba twandiswe c'est bon. Biraduhimbara cyane. Yeah. Yes, itariki 16 twarabonye post kuri page ya Facebook yawe. Ni post yatangaje abarundi benshi cyane gose eka n'abanyamahanga abakunda umuziki w'u Burundi. Warapostinze ati naraye ndarota ngiye kudodora muri Bantu Boy. Ni post twabonye mu gatondo mu masambiri. Urashobora kuduha umuco kuri ico kintu? Yeah, ariko ndadodora. Yeah. Yari indoto ya gute? Kujya nyene navyanditse. Yeah. Kudodora nyene kuri portail birasanzwe. Abantu benshi yaraje commentaire nyinshi zivuga ibintu bigiye bitandukanye kuri iyi post bari baravuga ati bro dukuri ko Imana wadotoye heza wararota neza. Hari abantu bararota bariko birirukanganwa biruka bagwa mu bindi bagwa mu binogo ariko mu nyuma yaho twarabonye ifoto uri kumwe na Big Fizzo. Yeah. Akufashe ku mutwe ariko araguhezagira. Yeah, ni fresh. Guhura na Big Fizzo gushikaho gukorera ikintu nka kijya uri umuririmbyi w'urunganywe rushasha bivuze iki kuri WIZ Design? Big Fizzo is a big brother kandi n'umuririmbyi akomeye hano iwacu. Byose tuke kubyimuko kumubahiriza tukamuhesha agaciro nkuko bikenewe ko umuntu agukuriye uramubaha cyo kintu cya mbere. So kindi naco nakunze nkunda umuziki wiwe, nakunze ndumufana wiwe. Biba birashika kugeraho umunsi duhura then turashutingana video y'indirimbo yacu vuba tugiye gusohora. Yeah, that's why yavuze ati reka muhezagire tu. Nandi ndabimushimire kuba yahisemo jewe. Ego uri kuribuka nayahe majambo yariko aravuga muri urya mwanya yariko araguhezagira? Amajambo wibuka muri urya mwanya yariko aravuga? Yabwiye tu ndaguhezagiye mu bintu byose ukora. Nkuko datu twahezagiwe nanje nahezagiwe na kidumu kandi ndaguhezagire. Yeah, birangyohera kabisa. Muri urya mwanya wiyumva gute Fizzo? Ndakino tubwiriga iga emotion wari ufise kujya kuntu wari umerewe? Fresh kabisa. Umuntu aguhaye icumu ryo kuganza utegezwa kurihagarikira nyine. Safi sana. Tutibagiye yambaye umupira wanditse ko African Bad Man. Yeah. Ni brand yawe. Yeah, of course benshi barabizi kandi irikira kura cyane. Yeah. Ariko benshi urakunda kwidoga ngo usora imipira miki ngo iraza ikabura ngo mbega twoyironka gute tugize tuyironke dusanga yaheze. Ndifuza kumpa umuco gatoyi kuri iyo brand yawe ukuntu abantu bashobora kuronka amatriko ukuntu bashobora kuyaraba canke bayakayaronka. Boy, ikintu novuga nuko triko zirahari uzikeneye utanga commande then bagaca kuko ari murankora ma commande za 50 triko y'abantu maze kugira 50 nkaca ndabagira delivery izo triko zikabashikira. Niba ari umuntu ayikeneye aratwandikira kuri ya page kuri Facebook canke ari amanimero kuri Instagram kuri page yacu ya African Badman. Uraza kuraba ama t-shirt cover yazo ari nimero hajya ushobora kwandikaho bakakwishura then bakabwira n'umunsi
bakakugirira service yes kumuntu atabonye WIZ DESIGNER yambaye ikirato ciza ca rouge kabisa araberewe gose bimwe biteye ubwoba WIZ DESIGNER urakunda kubegwa cane urakunda kwambara cane reka uranatuzanye na brand ya African Badman y'imipira kugira ngo abajeni tugume dutagase nizere ko akabe katavuna kabisa akabe ni kabye akabe ni kabye twandikiye byose bashobora kubwira ingene ubironka ingene bigenda cyo wiyambarira tricot nziza nke yes King of Love nakajambo ukunda gukoresha ku hashtag menshi eka twarabonye ni foto uri muri location yino ndirimbo nshasha warayipostinze turabona wanditse King of Love nakajambo ukunda gukoresha kenshi ni ikihe kintu cinyegeje muri King of Love kubera iki jambo King of Love urukundo ruremere ifite urukundo runini muri jewe that's why nita King of Love kuko ndakundwa nakunda kandi numva mfite urukundo muri jewe ariko rumwe mu baririmbyi benshi utakunze kubona umukunzi wawe ufite urukundo rwinshi ariko umukunzi wawe nitumubona bimeze gute nzomubona very soon ariko arahari arahari WIZ ntari single kabisa arahari pe reka rero tugaruke ku kintu cabaye haraciye amasaha make cyane kibaye ni ifoto iri kirasirikira kandi urumva umutwika ukazubira kandi ugatwika ni ifoto yasubiye gusohoka ya WIZ DESIGNER yambaye ijezi inyuma yanditse ko Big Fizzo nimero 10 ni ifoto iri kirasirikira cyane turifuza kumenya idea byatangwe gute niki ciyumviro caje gute mbega WIZ yaravye iki kugira ngo ashobore kwandika Big Fizzo bimeze gute Big Fizzo novuga yuko hajya narindi niwe yarabuze basani bari basari benshi cyane nanje mu rukundo ndavuga ati uyu muntu ndamukunda ndamubaha why not natokwambara umupira we kugira ndanamuserukire that's why when number umupira wa Big Fizzo number 10 navuga ni yari jersey yanditse ko Big Fizzo number 10 navuga ati turi mu mupira even na Fizzo adahari mugabo arahari kubganje ati ndahashitse ngaha kabisa umuhungu yatiwe na Big Fizzo umuhungu yatiwe na Big Fizzo WIZ DESIGNER abaririmbyi ni benshi kandi Fizzo yagiye afasha abaririmbyi benshi ndifuza ko utubwira mu majambo make ujya mwanya wari kumwe na Fizzo canke wicaranye na Fizzo n'umuntu ameze gute n'umuntu ateye gute umuntu ari direct si umuntu hypocrite si umuntu hypocrite n'umuntu ari direct akubwiza ukuri gusajya bakari kubwira rero mukabandanya muyaga kandi rero atagukunze nagukunze atakwibishemo nakwiyumvisha umuntu ari direct umukoreye amakosa araguharira akabwira ati kiwe ngaho wahaye fresh kandi bikabandanya ubuzima siba abandi baca babika kaguma kwishuri nabi so byiza umuntu arakubwira ikintu direct akakubwiza ukuri hano waradekonye hano gira uku byiza ya yes reka tugaruke kuri iyo ndirimbo nshasha igiye gusohoka twamaze kumenya itariki ni le 30 twarabibonye kuri page ya Big Fizzo wenyene yaravyivugiye wenyene kandi urumwe maririmbyi Fizzo bamaze gukora na Fizzo akaba promotinga cyane akagaragaza surukundo wewe wenyene umwereka na wenyene arakwereka ugo rukundo sivyo ego ni indirimbo yavuze ko izosohoka itariki 30 turifuza tugira inyota iyo ndirimbo izo bimeze gute ni ihe style ni hip hop ni rap ni indirimbo y'urukundo ni indirimbo y'ibibazo ni indirimbo imeze gute udushiye ku mayange indirimbo y'urukundo of course iraryoshe video zarayikoze muzoryoherwa cyane indirimbo nziza indirimbo nziza yafashe umwanya muremure ni indirimbo nziza kabisa ku muntu atabizi yari yakozwe n'umuhinyanyo zitwa gute ku muntu atagize bakujya kubibona Joel niwe yakoze amajwi akora beat bambe gigabit akora mixage akora mastering then production ya video ikora Landry SB umva ko ari ibintu byiza ya yes video yakozwe na Landry SB bavuga ati ngo inkuru y'umwana isubira inyuma gato reka tugaruke muri studio
uri kumwe na Fizzo muri studio kuko ino ni indirimbo tuguma tuyigaruka koko niyo ndirimbo yiki yavugisha abantu benshi zosohoka itariki 30 hari izindi zasohotse mu ndwi iheze ntani ziriko zirumvikana ikintu caje kumvikana ni foto yiwawe c'est-à-dire que ntubona yuko wowe uri kurabangamira abandi baririmbyi wizi abaririmbyi bariko barasohora we wasohoye ifoto yasohotse yafuse indirimbo y'abandi baririmbyi baheruka gusohora ntibariko barumvikana kubera ifoto yiwawe ivyo nivyo bituma n'abandi baririmbyi ko bari kuwaziwe ya risk oya buri muntu wese afise amahirwe yiwe hano ku isi uko bimeze kose kino vuga yuko turindire gusa umwanya kuko buri muntu wese afise ukuntu ategura utuntu twiwe akaba afise na targets ziwe so bo bafise ukuntu bateguye ivyabo nanje afise ukuntu nateguye ivyanje it's fine reka tugaruke ku bafana WIZ urakunzwe mu Rwanda mu Burundi hoho ni muhira eka no ba diaspora sivyo WIZ Design abafana bawe bari muri diaspora barifuza kumubona WIZ Design barifuza kumenya akajambo kamwe kuri bajya aba diaspora bagukunda ariko batariko barakuronka batariko barabona uja guterayo ibiteramo akajambo kamwe kuri abo ba diaspora diaspora fan base ya diaspora cyo no isaba nuko yoshigikira buririmbyi wese yoshigikira umuririmbyi wese kuko ni nk'ingwano bo bariko baragwana mu guteza imbere umuziki wacu muzama uje mu novuga ushike kure kuko uri munsi ndashobora kuba mfite ibyo nshoboye rero uri hanze userukiye utari kuramujya promotion ari hanze urumva bazuma bavuga umuziki wo mu Burundi na uri kuraje ariko ubu turaryohewe kubona basigaye badufasha ama viewers bakadufasha ama streamings ba platforms zacu zikaba muziki yacu kumvikana bakayumviriza bakayigura wanashima so ni ibintu byiza no vuga yuko abantu bose bari hari abo dutera intege bakagwana nkuko bavuga ati turi kugwanira umuziki wacu kubishiki kure yes reka tugaruke rero abafana ni benshi kuri ino ndirimbo nshasha abarundi mu kurangiza ikiganiro sivyo abafana bawe twaragendereje dusanga benshi nabigeme abakobwa igitsina gore sex femine gusumba abahungu canke abagabo canke abapapa iyo bari kubera iki WIZ Designer akundwa n'abakobwa cyane bro amaniga aridoga ati muri no minsi WIZ nubwo mu telefona utari umubebe ntiyishura atari umukobwa naho nyine ufise inoti ufise imodoka WIZ ufise profile atari nziza nta kwishura kuri Instagram udafise aba followers benshi WIZ Designer nta kwishura ukuri nukuhe nivyo ivyo bintu twumva abantu bavuga bimeze gute WIZ oyo uko ivyo sivyo ivyo novuga nuko kuba mfise abafana bije y'abakobwa bivana indirimbo ndirimba ko je nibaza mu rukundo abakobwa nabo bakunda ibintu bituje umuntu ari romantique umuntu afise care none uje nk'umusoda w'umupolisi none n'umukobwa yakunda urumva umukobwa ashaka ahantu ari amahoro bro ashaka ahantu atuje umuntu ari pose tagira amajambo menshi ikindi naco je nishura abantu bose sana abantu dufitanye business kuko indamukanyo biteni sawa ibintu bishoboka ibintu bibaho ndamukije ndamwishura me bijya bintu usanga rero cyaguma kubaza ibintu byinshi bidakenewe umva nawe ari wewe vraiment naho byo kuruye no cyuguma wishura message zitakenewe message nka 2000 canke 2005 uguma wishura urumva batari ibintu byiza yes ucuruha nawe ino ndirimbo imaze gusohoka ni yasohoka kuko iyi niyo emission nizere ko ari emission ya mbere ibaye kuva haba ijya content yo kukibuga c'umupira w'amaguru content yo guhezagirwa kwa Big Fizzo reka turangize dutumira abantu canke tugira motivation ku bantu ku ndirimbo igiye gusohoka umwanya ni gwawe WIZ Design take your time keep it up keep it up keep it up keep it up akajambo wobwira abene gihugu cyo babwira nuko amen baba yitinge day ni jeudi soit comme nzobimenyesha nkejo amasaha ama bayitege ko indirimbo ziza tubazoryoherwa ndabizi ibiteramo bizoba byinshi cyane bazoryoherwa sana bazoryoherwa Mukamenge bagukumbuye Kinama muri no
baragukumbuye bakeneye ko bateramisha afana banje ariho ahantu bari hose novuga yuko amen but waiting a time ibyo nzobabwira umunsi impambe amasaha then babe update bakore subscribe indirimbo yanjye izo biryoshe sana gose ndakwibusa yuko indirimbo yatangiye kuja ku rubuga rwa YouTube ya WIZ Design ni indirimbo ya Big Fizzo. Okay, akajambo kamwe kuri Big Fizzo rero. Respect. Byo birakwiye. Yes, reka ndabashimira bantu duteramanye nafashe umwanya wo gushobora kuyaga na WIZ Design nagerageje kumbaza ibintu bigiye bitandukanye cishino turatera blague gato turavuga ibiri serieux turavuga n'ibinezera imitima turagira na promotion canke turashobora kuyaga muramenye ukuri kuvyerekeye ijya foto twabonye ariko rahezagirwa WIZ Design turamenya ukuri kuvyerekeye kushira izina rya Big Fizzo kuri ryiw. Merci beaucoup WIZ Design. Thank you too bro. Nizere yuko indirimbo imaze gusohoka tuzosubira kandi tubonane uduha ikindi kiganiro. Kabisa ya. Asante sana. Bye bye. Ciao ciao. Wagwan.